Nshuti namwe bakunzi y'imonesha kuri JCTV turabaramukije bivanye n'umwe wese aharereye. Uno munsi twabazaniye umugwi w'abamenyeshamakuru, abamenyeshamakuru banyu musanzwe mumenyereye ku masambirizi canke ku binyamakuru bitandukanye, batubwire ingene bobo bavyumva mu gihe ku mugwi Nserukiragihugu intamba mu rugamba, ni mu gihe hari imyidogo myinshi uyu canke uriya avuga ati uno munsi umugwi Nserukiragihugu intamba mu rugamba biriko birankira he, hoko gwiki kugira ngo umugwi Nserukiragihugu intamba mu rugamba koko ushobore kuvyitwaramo neza, haba ku mahiganwa mpuzamakungu eka ndetse mbere no mu mahiganwa yo mu karere. Twabazaniye rero babamenyesha mumenyereye kugira ngo mwumve ingene nabo babivuga ku kijanye intamba mu rugamba, ivyokorwa kugira ngo umugwi Nserukiragihugu intamba mu rugamba ushobore kuvyitwaramo neza mu mahiganwa mpuzamakungu. Nitwa Utere Steve, nkaba n'umumenyeshamakuru w'inkino usanzwe nkorera radio FM 94.4. Ikibazo kijanye n'intamba mu rugamba mu Nserukiragihugu novuga ngo ikibazo cagutse. Abenshi bakunda kubigaruka ko ngo hokorwa iki, tubuze iki, dufise iki. Je bico nemera cyambere tufise abakinyi beza batandukanye, baba ari hano mu gihugu canke hanze y'igihugu. Kubera ko intamba mu rugamba ni imigugera kuri ibiri y'abakinyi bakinira mu gihugu bitabira shane n'abakinyi bakina hanze y'igihugu bakina kandi ugaragaje kuraba umwe muri ibiri ni imigwi navuga ngo myiza hafi nka yose. Igisigaye gusa cyo kumenya uburyo izo ekipe zacu zotanga umusaruro mwiza nitegurwa ryazo, uburyo ekipe y'igihugu itegurwa, ni bande babishiramo uburyo, ni bande babyitangira, preparation zigenda gute, suivi yabo bakinyi baba ari hano canke hanze y'igihugu ikorwa gute. Ni ibintu navuga ngo vyagutse, harimo n'ivy'ikibuga kubera ko buriya bakinira hanze y'igihugu navyo navuga ni ibintu bituma dutsindwa. Iyo ukina utari kumwe n'umuntu ateze gushigikira usa n'uri mu gahinga. Icokorwa nuko abantu barongoye umupira mu Burundi baserukira abandi imbere, kwicara hasi bakiga tubuze iki dufise iki, kubera ko kubandanya dukorera muri no systeme nta terambere je ndiko ndayibonamo. N'umusi turasohoka muri Tanzania barasohora amafaranga ari hafi y'ico no kwita ngo ibihumbi 10 by'amadolari, hafi miliyoni 30 y'amarundi. Ayo fasha misanurwa ry'ikibuga. Dufise abakinyi bakina muri championnat ya hano no hanze y'igihugu, bateza ko bakinira equipe y'igihugu, nta mumenyereza afise amasezerano dufise, nta muntu akurikirana abakinyi officiel bahari, kubera ko umumenyereza hari wifata kibanza fundi mugwi amenyereza. Rero iyo usanga umuntu akora ibintu bibiri amemeta, hariho kimwe usanga bifise ingufu nziza ahandi ugasanga harimo ingufu nkenge. Naco gituma ko ndavuga nti abatwara umupira mu Burundi barakwiye kwicara bakaraba dufise iki, tubuze iki, dukora iki canke duhinyanyura iki. Nico kintu cyonyene gisigaye, kubera ko no munsi abarundi barahari barakunda ekipe y'igihugu yabo, kandi navuga ngo nimba bumva bidoga kubera ko barabura umunezero, kuko muvuga ngo ekipe yatsinzwe, ekipe yagabuye, twatsinzwe na naka, ntitwara gutsindwa na naka. Nibaza ko iyo umuntu yekara bivuga arafise impamvu, arafise insiguro, kubera ko n'umufana ekipe y'igihugu mu Burundi arayikunda, yifuza vyiza. Ibyo vyiza rero biboneke hari bisabwa. Ibyo bisabwa ntabandi bantu bateza kubishira mu ngiro atari abantu barongoye ico no kwitiki umupira mu Burundi. Abantu Gateodoro nkaba narakoze muri radio TV y'igihugu imyaka 34, harimo nkaba nkora muri televiziyo nshasha yitwa Burundi News Publication TV, BNP TV. Hanyuma nisha n'ubu ibiganiro vy'inkino, mbarije uti hoko guki kugira ngo mu Nserukiragihugu kumutera imbere uko vyari biri. Mu Nserukiragihugu n'umugwi mu bisanzwe wiyumvamwo n'abantu bose b'abarundi, umuntu w'umurundi wese yatiza wiyumvamwo akawushigikira. Ico rero uvuze uti uri kurasezererwa, nibaza yuko ari kudategura neza mu Nserukiragihugu. Mu Nserukiragihugu wategeza kugira imyimenyerezo, inkino za kivukanye cyane mu gihe baronse umwanya, kuko urabona nk'abakina hakurya y'amazi hamwe na ngaha kugira ngo baje hamwe biragoye, nta mwanya uriho. Ariko mu gihe hariho amahiganwa hagaze mu bihugu bimwe bategezwa kuca baca hamwe bakagira imigwi, inkino za kivukanye kugira ngo bamenyerane, bamenyerane bakina inkino batsinde. Ikindi coba nukuraba abakinyi bataraje mu Nserukiragihugu mugabo bakina mu yindi migwi,
urabona hari mu kinyamaze nk'imyaka 5 akina mu gisura Nserukiragihugu abatanguye gukura mu kumusubiriza abo rero bakinyi bavukiye nko hanze no kuvuga bavukiye nko hanze nukubarundira kugira ngo baje gufasha abarimwo abahoramo hanyuma bakarundira n'uburyo kuko hajya uburyo nibwo butuma abakinyi bagira inguvu zo kwitanga kugira ngo bagume batera baje imbere nk'uyu mugwi wa Djibouti warayusezereye n'umugwi wakozwe n'icyo gihugu ca Djibouti barondeye abantu bakina urukino rw'umupira w'amaguru bo mu bindi bihugu badafise chance zo gukina mu gusira gihugu barabaha nationalité hanyuma baca babashira mu gusira gihugu urabona n'ujya munyezamu mu Burundi Mbonihankuye Innocent yakina muri DRD no mu gusira gihugu Nserukiragihugu intamba y'abana bakiri bato batashikana imyaka 17 ariko kubera yabonye yuko batabushira mu mugwi w'abakuze mu Burundi yaciye asaba Djibouti ko imushira mu mugwi w'abakuze nuko rero vyogenda no kuvuga kimenyereza gukina imigwi Nserukiragihugu kurondera uburyo hamwe mbere no kurondera abakinyi bafise impano bagahera mu bakiri bato baduza ibi bariko barakreya amakademi ni vyiza kuko umwana atanguye gukina akiri muto akaduga ashika mu mugwi Nserukiragihugu amaze kumira kabuye k'abagabo gutyo agafasha muri uwo mugwi Nserukiragihugu wacu ko hajya umugwi Nserukiragihugu sico kimwe n'umugwi ari wo wose sico kimwe na za Vitalo na Interstar Flambeau du Centre Changizine umugwi Nserukiragihugu n'umugwi Nserukiragihugu hajya bajyana ba ambassadeur bacu bagiye kuduserukira nukuvuga yuko tugeza kumenya umurundi wese yategeza kumenya ingene bamerewe imbere yo gukina mu rukino n'inyuma y'urukino ubu rero bagiye atamumenyesha makuru amenyesha ingene bimeze n'ingorane byategerezwa kubuko kujya bajana umumenyereza umuganga niko bategeza kujana n'umumenyesha makuru kugira ngo ashobore kutumenyesha ingene bariko baritegura tumenye abagwaye tumenye abakomeye tumenye n'ingene babayeho n'ibyo bafungura n'ingene babakiriye byose twategeza kubimenya nibaza yuko ngira ngo bazobisubiramo ntibazosubire kujana umugwi atamumenyesha makuru. Nitwa Alexis Singira nkawo sanzwe n'umumenyesha makuru muri Radio Bonesha FM ariko kandi mu byo nkora harimo n'ibiganiro by'inkino bisanzwe umuntu avuze umugwi Nserukiragihugu nk'abatwumviriza baribaza bati n'umugwi uyuhe tuvuze umugwi Nserukiragihugu harimo ubwa mbere hoho ibintu bibiri kuvuga turafise umugwi Nserukiragihugu ku kiringo c'imyaka itandukanye turafise kandi umugwi Nserukiragihugu ku basore n'abigeme urabona ko mu bigeme baheruka gukora ibintu byiza n'ivyo bararonse ikibanza ciza muri Sekafa mu bigeme hanyuma kandi barakarifiye muri Coupe d'Afrique des Nations mu bigeme bwa mbere bibaye tugaruke ku basore nabo turafise mu Nserukiragihugu babasanzwe bakina harimo n'abakinyi mpuzamakungu turafise mu Nserukiragihugu kandi abakinyi bakina mu mahiganwa hani wacu kuvuga muri Premier League uyu nawo ejo bundi uraretse gusezererwa mu mahiganwa kurondera amanota kuja muri CHAN ariko abenshi baratangaye bumvise ko dukuwemo n'umugwi twahoze dutsinda muri kahise ibitsindo na byinshi rero ngaho icokorwa muri rusangi tuzagiye mu bintu birebire cyane gose nk'icuma ashobora kwiyumvira urabona nk'ubunyi turagenda mu mahiganwa umugwi Nserukiragihugu ugasanga inkino zibiri gusa zo kwinonora cyangwa kwitegura izo nkino umuntu abiravye ni nke cyane naho nyine ukarabutse imbege izo nkino zibiri bazikinye n'imigwi iyihe aho nyine ukuraba iyo nteguro imeze gute ubwa mbere ho umwanya bateguye ungana gute mu kwitegura mu nkino zakivukanye bakinye n'imigwi iyihe ihagaze gute muri rusange hanyuma kandi murakaraba niyo mugwi wagiye gukina uwo ari wo uko turi ngaha iyo wewe usanze ukora utegura umugwi muri ubu buryo ubundi agategura ubundi mugwi wiwe mu bundi buryo iyo ubwo buryo mutayiteguye mu buryo bumwe canke mu kintu kingana usanga kenshi na kenshi nibiboneka mu kibuga atari bimwe rero mu ncamake umugwi Nserukiragihugu novuga ko twohera ku migwi yo hasi bajya abana nimba ari junior nimba ari abaterenze imyaka 17 nimba ari junior mu hejuru yabo gatonya mugabo bagategura kuva bakiri bato gutyo bazoshika aho bashobora kuja mu mugwi mukuru w'abakuze muri Nserukiragihugu bafise ubukomezi mu mubiri
bakomeye physiquement ariko kandi n'ivyerekeye experience n'ubuhinga mu mutwe birimo rero kuri ivyo byoba byiza kurusha hanyuma naho nyene ikindi umuntu yovuga nuko tworaba mbega abamenyereza imigwi yacu Nserukiragihugu bimeze gute urabona turafise abakinyi nako abamenyereza usanga ariko aramenyereza umugwi Nserukiragihugu asanzwe amenyereza n'umugwi ukina mu ihiganwa no kuvuga club kandi ugasanga turi no mu ihiganwa nkiri riheruka ririmo abakinyi bakina muri iryo higanwa nyene nawe nyene asanzwe afise nk'umugwi amenyereza ntawe nagirije mugara ashaka kwibazana imbega nta kobura nta kova ku ruhande canke nta kantu koba gahaze mu gihe bimeze gucyonye ahaca ngaruka ku bijanye n'umurongozi w'umupira w'amaguru mu Burundi muri kino gihe imbere yuko anatogwa ari yavuze ati ico kintu kiri mu bintu naho nyene azoshobora kurabira hafi ariko kandi yaravuze ati ntivyoca biba ubwo nyene rero ngahane twihebure tuvuge tuti nkumbure muri kazoza bizoba aho dusanga umugwi Nserukiragihugu ufise umuntu awujeje atajisho rindirije ku mundi mugwi ruhande muri championnat ikibazo ko ari ikintu cyumvikana hanyuma kandi bitegurwa kare saba kinyi gusa staff technique gusa kuraba n'ibikoresho yuko biba bikwiye n'ibyangombwa byose hanyuma kuri ico kandi tukavuga tuti ikindi tutokibagira no gushigikirana nkuko vyamye biboneka kuva na kera imigwi Nserukiragihugu hani wacu nk'amaklub bashika ahubwo bwo hejuru n'abakunze umupira w'amaguru abo nyene bashigikire iyo migwi niho zore bumva ko umuntu atsinzwe umugwi utsinzwe bace batagati iyo migwi nije ku bibuga hani wacu bigende neza hanyuma ikindi ntukibagira nga ubu turi mu bihe tutahozemo muri kahise cyase kuva ku bijanye n'uburyo n'ibibuga uyo mugwi nivyo turawuteguye uri nga navuze gutegura karumugwi navuze kuraba vyerekeye staff technique yabo navuze ibikoresho aramamayo n'ibindi byankenerwa muga twibuke iki gihe naho nyene tugiye gukinira n'incuro zingaye ku kibuga kitari gwacu aho naho nyene turabe rero yuko wewe wishize mu kibanza cy'umukinyi mu Nserukiragihugu ugiye gukinira ku kibuga kitari gwanyu hari wa mukinyi wa 12 udafise burya nta kantu koba kabuze aho rero no kuraba abarongozi b'umupira w'amaguru mu Burundi ikambira n'amashira hamwe bishobora kubashigikira atandukanye cyangwa abagwiza atunga bishoboye hanyuma n'ubushikiranganje bukajamo bakaraba tuvuge mu ncamake gusa ababishobora guhera ku burongozi bw'igihugu cacu n'abarongozi b'umupira mu Burundi barabe yuko twoshobora kuronka vuba simvuze ngo vuba cyane kuko sikira umuntu atora nk'ibuye ariko turonke natwe ikibuga kugira ngo nk'umure izongenda tugira mu bindi bihugu n'ubwo buryo tujana kugira ngo dukinire ku kibuga twatiye tubikoresha hano iwacu ku neza y'aba mugwi wacu nyene birashoboka neza ko muri kazoza nkure turashaka kubona impinduka kuko ntitwokibagira mu kurangiza ndabivuge turamaze gukina kane mu basore turamaze gukina kane mu bige mugabo twibuke neza ko tumaze gukina na Coupe du Monde wa junior kuri ivyo rero yoba ari nko kuvyura ikintu cahahoze canke tuvuga tuti sumuzi wibuye kuko turamaze ko neza ko iyo bitunganijwe neza n'ivyangombwa byose mu bikwiriye turashika aho benshi batibaza ko twoshika rero n'ubunye ntidutagati nitwihebure hariho abahinga kundusha nkumbure bashobora kubona ivyangombwa byose kurusha bakosore ku neza y'umupira w'u Burundi muri rusange. Je nitwa Shimirimana Kado abankorera ikimenyesha makuru radio televiziyo Rema. Jewe ico nagomba nishure kuvyerekeye umugwi Nserukiragihugu reka banze ntangure kwanza ku mugwi Nserukiragihugu wabose muri rusange. Umugwi Nserukiragihugu majambo make urategurwa. Mu gutegurwa naho igikorwa ni kimwe. Icambere nuko ubushikiranganje bubijejwe bw'ugwaruka rushigikira umugwi Nserukiragihugu hanyuma na federation cyangwa ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi naryo nyene rigashigikira. Ngira ngo mwarabibonye kugira ngo twitabire inkino za nyuma za CAN ukuntu vyagenze harabaye ukwitaho umugwi Nserukiragihugu intamba mu rugamba na cyane cyane nko gukina nk'ama match mwarabona yuko hageraho bavuga bati reka dufati indege abakinyi bagende ntibacererwe canke bagende hakiri kare ugasanga babagumira uruhande yaba mu myimenyerezo mu myiteguro ugasanga nta kintu na kimwe ariko barabura kiye gituma yuko abakinyi mu Nserukiragihugu babanza bakizera yuko ibintu bigiye kumera neza kuko babashigikiwe bakabona inguvu abantu bako barashiramwo yaba bakunze umupira w'amaguru yaba mu shiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi yaba mu bushikiranganje bubijejwe babona ko bashigikiwe muri kiye gihe rero bavuga bati reka natwe twemere yuko dushigikiye umugwi Nserukiragihugu tugiye guserukira abarundi ico nico cambere ica kabiri
umugwi Nserukiragihugu n'umugwi utegurwa. Uno munsi abantu twikura umutwe ngo umugwi Nserukiragihugu runaka ngo n'umugwi woroshe gutsinda kuko ivyo turamaze kubona ko atari ivyo bihari. Umugwi Nserukiragihugu urategurwa. Mu gutegurwa urategura abakinyi guhera ku ntango ukavuga ati reka nduza abakinyi kugira ngo bashike ku rwego rwiza aho bashobora guserukira neza igihugu. Uno munsi ngira mwarashobora kubona imbere yuko two turategura kandi harabaye gutegura kandi umugwi Nserukiragihugu ugakina match za kivandimwe. Muribuka dukina no mugwi Nserukiragihugu wa Algeria urimo n'abakinyi bigi bihangange musanzwe muzi nka Riyad Mahrez, ba Ismail Benasser, hakaza ba Sofiane Feghouli n'abakinyi beza cyane gose bakina ku mugabane wa Buraya yaba muri za Semina za Man City, ariko nicabuje ko tunganye igitsindo kimwe ku kindi. Aho Murundi wese arakavuga ati nukuri umugwi Nserukiragihugu umeze neza. Ico gihe rero kara karyo keza ko kabakinyi bagenda babona yuko bashigikiwe bakitanga uko bashoboye kugira ibintu bigende neza. Uno munsi tuko turabona umugwi Nserukiragihugu uri kuragenda nivyo hariho bamwe mwatangiye kwidoga ngo uri nturi kurakora vyiza, ariko ibyo gukora vyiza murabiyo riko birava. Uno munsi mbega turiko dusubiriza abakinyi mu Nserukiragihugu gute? Akaronda shaka kuba kagufi. Raba nk'abakinyi bakina mu makungu turabe duhere kuri kapitene canke uvambara igitambara mu Nserukiragihugu ari we Saido Berahino. Murabe mugwe yahora akinira mu cicaro ca gatatu, ariko yahejeje higanwa hakumwongera bamubwira ati numenye umugujamo. Bisigura yuko ivyo yakoze bitabanezereje ku buryo bavuga bati rondera handi uja gukina. Ico ni cyambere. Hanyuma raba nakandi karo kagira kabiri. Raba Saido ntibazonkiza. Mu mugwi wa Young Africans yahejeje higanwa atwaye igikombe, ariko hakumwongera amasezerano urabi yuja kuraba ukinira. Raba Marco Wemans aho yahora akina muri Roster Sound bavuze bati amasezerano aheze atirabi yuja. Mu mucamake rero abakinyi mu Nserukiragihugu hakubandanya batera imbere, ahubwo bagiye barabura imigwi, aricyo catumye umugwi Nserukiragihugu nasubira inyuma. Ico twakora ni kimwe no gushigikira umugwi Nserukiragihugu tukongera tukarondera abana bakiri bato tukabaduza kugira basubirire bajya bakuru babo kugira ngo baze bakore vyiza. Hanyuma mu Nserukiragihugu abakinira ngahi wacu igikenewe ni kimwe nuko championnat yacu yobandanye itera imbere bagashiramo uburyo kugira ngo abakinyi bashobore gutera imbere. Kuko no munsi namba turiko turakugwamwo nk'igihugu nyike musanzwe umene ca Djibouti twaradutsinda ibitsindo 6-0 indwi. Uno munsi vyarahindutse, bo barateguye mu Nserukiragihugu ariko twe nitwawuteguye muko vyategerezwa. Nakaro kari hagufi abakinyi bose bari bafise impano zidasanzwe novuga muri championnat Primus League, hakuguma muri championnat yacu bace baja mu makungu bakigira muri za Tanzania, Rwanda, Uganda, za Kenya. Bisigura yuko abasigara ucumenga nabatabizi mugire washitse inkino za shani mu guselektiona abakinyi bice bigora kukubera iki uce wikora kubufise mugero badakoze vyiza. Sikuvuga ko batarafise niveau mbi, ahubwo nukuraba ko nawe wabafashije na niveau bariko na champion iriko kugira ngo ashobore gukora vyiza. Nitwa Harakandi Patrick, umumenyeshamakuru radio y'igihugu. Hanini ikibazo cyokorwa kugira tugire umugwi Nserukiragihugu wifashe neza. Icambere nuko tworonka imigwi ikomeye. Icambere imigwi ikomeye turonka igama rikomeye kubera hajya umugwi Nserukiragihugu uvoma abakinyi mu migwi. Ico ni cyambere aguhera ngahe wacu tubone n'abakinyi bakomeye hanze uba bashobora gushika muri ya mahiganwa akomeye nk'aya mahiganwa 5 y'Uburaya tuzi ya les 5 championnats majeurs. Iki nico cyambere cyokorwa. Ikindi cyokorwa no kuba twaba dufise umumenyereza abishoboye. Umumenyereza abishoboye hanini na cyane cyane benshi bamabidoga kwa dufise abamenyereza bafise imigwi. Ubwo ko tworonka umumenyereza akomeye kandi atakandi kaza bafise atari kurondera abo bakinyi kugira amenyereze abakinyi bo mu Nserukiragihugu batitwa yuko avanze n'abakinyi biwe mu migwi arimo canke ibiki. Nivyo bintu mbona je bikomeye. Kindi hanini nuko twogira umugwi wagutse wa staff. No kuvuga iki ngaha aduse umugwi wa staff uri muto gose kuburyo yuko bigoye kwirafasha. Ahandi usanga bafise imigwi ya staff yagutse ugasanga hariho n'abamenyereza bajeje gusa kuraba abasatiriza, hari abamenyereza bajeje kuraba abakinyi b'inyuma, hari bandi usanga bajeje kuganiriza abakinyi baba Twitter abafilosofe kumva bakumviriza ibibazo bafise abakinyi kugira batigure mu mitwe. No kuvuga duse irakeneye ko yagukwa tukagira abaganga
babikwiye kubera kenshi ngaha aduse bajya abaganga novuga ego ubu tugeze mu rwego turonka abagira massage ku bakinyi tukeneye babaganga bashobora kugorora imitsi neza y'abakinyi kubera abakinyi ba developa imitsi myinshi bakitero dukeneye bajya baganga b'imitsi y'abatlete. Nshuti namwe bakunzi monesha kure JCTV aha niho harangiriye kino kiganiro twariko turagirana n'abamenyesha makuru ukaba nawe ufise ico woterera ku ntamba mu rugamba twandikire muri commentaire kumbure uwo ari we wese aracobora kuyisoma tukazosubira jewe niyo bitanga Prosper ushobora kunyita Masix tuzosubira murakoze.